turabaramukije bariko baradukurikirana twizere ko meze neza muri hose ahantu kuri Kimamara TV Genesis Mix hariya kuri kamera rero OG Mix rero murabizi ko twari kwagira ikiganiro kivuga ku bijanye na école technique vocale aho ko ratubwira ibijanye n'igikorane bagomba kugira shagakura ubwo bazo baramutse batanga ama certificat impamya bushobozi ku banyeshuri baramuye uyu mwaka bizobera bavuga ko bizobera mu Carama kuri 3 in 1 ku mayira abiri rero twari twifuje kubereka abanyeshuri bose bagize iri higanwa no kuvuga bazoba bariko barakompeta uwo munsi abo bazotwereka nanje nifuje kubabereka imbere kugira ngo bagire icyo babashikirije banabatumire reka rero dufate kano kanya tugende kuri umwe abaramutse agire ko anatwidondora reka tubahe ikaze. Okay, tangura widondora bariko baradukurikirana turamutse hama ya kumazina nitwa Amos Niyitanga umunyeshuri wa École Technique Vocale isengera muri Église di Rocher Buyenzi ego nibaza ko ari ivyo ego kugira muri École Technique Vocale byakumariye iki wasanze hameze gute uburinde ugereranije n'ibyo uhabonye ya École Technique Vocale ni shure ryigisha muzike kuririmba ya mu gisata ciwanje nakurikiranye niga kuririmba École Technique Vocale ni shure vraiment rishira umuntu ku rutonde rigukura mu kibanza wari urimo rikagushira mu kindi kibanza niravye uko narindi kare nubu biri atandukanye gose kuko kare naririmba ibintu ntarinzi ivyo nagira vyose nta nakimwe narinzi ati nagize ibi ariko ubu urugero ndiko ikintu cyose nshobora kugira mbanze tingize iki technique yose nshobora kugira mu gihe ndimo ndaririmba mbanze tingize iki inyuma ro y'ivyo vyose urumva ko ubunya bamaze kubintumbero twitege iki mu muziki ndundi mu gihugu c'u Burundi canke isi kwitege kwiki bivanye n'ubwo buhinga bakoye muri École Technique Vocale bivanye n'icivugo ciwacu tuvuga ati tugire ETV n'ikanguro hose twifuza ikanguro hose ko rishika bwa mbere mu gihugu c'u Burundi umuziki wa gospel utera imbere tumenyereye turimo turabona profile umengo nizo ndirimbo usanga ziri bagerageza ziri hit ba publia gose umengo ziri ku rwego abasponsoriza gose natwe turifuza yuko umuziki wa gospel ko utera imbere ku rwego rwo hejuru tugerageje kuraba nk'akarorero nk'u Rwanda urugero ruba ruriko n'urugero rushimishije natwe turifuza mu Burundi ko dusumbya rujya rugero ku buryo umuntu wese uzosanga ari karumviriza indirimbo zo mu Burundi tuzoba turimo turateza imbere umuziki wa gospel mu Burundi hama ndatumiye rero abantu benshi kushenga rya 3 in 1 Carama ku mabarabara abiri aho tuzoba turi muri competition ku banyeshuri bashoboye gukurikirana ivyo vyigwa turabatumiye cyane abantu bose mu gisagara ca Bujumbura ni ku mabarabara abiri mu Carama 3 in 1 shengero niko gitwa turabatumiye cyane muzobona ivyo bwiza twishimire murakoze ndabaramukije cyane gose nitwa Gator Prince nk'abasengera muri Église Bomberger hamandi n'umunyeshuri wa École Technique Vocale. Prince amaze gushika muri École Technique Vocale hasanze gute ubumenyi hakuye bumeze gute yize bike musanze muri École Technique Vocale ubwa mbere nahamenyeyeho n'abantu batandukanye kandi bakundana ego hama ivyo nizeho muri École Technique Vocale ni ishure ryigisha ibijanye n'umuziki no kuririmba apana ivyo gusa ariko n'ijambo ry'Imana kuko umuririmbyi w'impimbazamana aririmba kandi yongera aririmba yigisha ijambo ry'Imana mu bisanzwe mu vyaririmbamwo rero atajambo riri muri wewe ntushobora kuririmba ngo uhimbaze Imana uko bikwiye rero nahize ivyo byose ijambo ry'Imana ndahiga ubumenyi n'ubuhinga bwo kuririmba uko bikwiye uburo twitege Prince yameze gute nyuma yo kwiga ivyo byose ego Prince yamwitega ni Prince ya adasanzwe kuko uko nari kera ubu siko nkiri rero mwitege Prince ya adasanzwe aje kuzana inkanguro muri inosi ego guhimbaza Imana bikwiye mu kuri no mu mpembo nkaba ngiye ko ntumira kandi umuntu wese aho ari mu mpingo zose ndamutumira mu Carama muri 3 in 1 muri concert yitwa The Voice Gospel Demonstration azoba ari ibintu bidasanzwe ndifuza ko atamuntu numwe yo hasiba ego kandi ndabakunda cyane mugira umugisha urakoze cyane merci nawe Shalom ndabaramukije ariko adukwikana bo mwese ku mazina nitwa Wiri Nimpoza kuva mu ishengero rya Methodist Libre mu Maramvya ego ndi umunyeshuri wa École Technique Vocale 8e edition
inyuma yo kugira muri école technique vocale ubu umeze gute umenye wahakuye wewe hasanze gute Okay, nshima muri école technique vocale nkuko ari shuri nyene gigisha ubumenyi bwinshi butandukanye. Shimira Imana yuko uko naje muri école technique vocale atari komeze ubu ndafise bagage kanaka. Shimira Imana kubwa école technique vocale. Yeah. twitege iki rero inyuma yo kuba iyo bagage ifise Nyuma ya école technique vocale nkuko bivugwa mu ndamukanyo yacu tugire TV n'ikanguro hose ni kuzana ikanguro n'impinduka mu buryo butandukanye mu buryo bw'impwemu n'umubiri. Ngira ko ntumira n'abantu bose iyo bava bakagera kuza mu giteramo citiriwe The Voice Gospel Demonstration kizo bitariki zibiri z'ukwezi kwa 10 mu Carama ku mayira abiri mu rusengero bita 3 in 1. Ya mwarahizagiwe cyane. Reka tushimire. Ego namwe ndashimiye gose. Ndabaramukije mwese muriko muradukurikirana. Nitwa Habimana Jean Bonheur Keve n'abasengera muri Eglise Anglicane Mwirohero. Nkaba kandi ndumunyeshuri umwe muri École Technique Vocale mu finaliste mu bagiye kuronka ama certificate. Inyuma yo kuba muri École Technique Vocale Bonheur yasanze hameze gute ubunya Bonheur afise bagage ngana gute Novuga ko kuza muri École Technique Vocale byabaye mugisha kuri jewe nasanze ari ahantu ho gukurira haba mu buryo bw'impwemu no gutera imbere mu buhinga bwo kuririmba na cyane cyane mu gikorwa cyiza cyo guhimbaza Imana. Rero gushika ubu ndumva nezerewe kwitwa umunyeshuri wo muri École Technique Vocale kuko hari byinshi nakuyeyo novuga ko ubu nateye imbere kandi biriko bigenda neza. Hanyuma inyuma yaho ndizera neza ko ari ibidasanzwe bizohinduka haba mu buryo bwo guhimbaza Imana kandi novuga ko École Technique Vocale yabaye intango yanje yo kwitwa umuririmbyi. Ndagomba rero kubatumira mwese muri concert yitwa The Voice Gospel Demonstration izobera muri 3 in 1 itariki zibiri z'ukwicumi isaha 9. Ndizera neza ntuzosiba. Je ndagutumiye kuko ndagukunda. Tumira mugenzawe nawe atumire mugenzi we. Abarundi twese tuzohurire muri 3 in 1 kuhaba n'umugisha. Ndizera neza ko uzoza azogenda abonye ubwiza bw'Imana. Murakoze. Katushimire. Namwe murakoze. Ndabaramukije. Je ni Carmel Akimana ndi umunyeshuri wa École Technique Vocale 8e edition ndangije ivyigwa nkaba ndi na sous-délégué nsengera mu Carama muri Exodus Church. Yes, kuri presentation yaza ko ikwiye. Yego, inyuma rero yo kuba muri École Technique Vocale wasanze gute ubunya bagage ngana gute? Yego. Nagiyeyo novuga ngo ndi gicuga ariko ubu nduzuye kuko nasanze muri ETV ntitwiga guhibongoza gusa amajwi gusa ariko dufite byinshi twiga cyane kandi bituma dutera imbere. Yes. Inyuma rero yo kuba warize ibyo byose gospel kwitege kwiki nkuko ikivugo cyacu kivuga ngo tugire ETV n'ikanguro hose nuko niteze kwentegra umuziki gospel y'u Burundi kugira ikintu c'akanovera gihindura muri entourage canke mu kibano hakaza ikintu gishasha bya bintu tuguma tuvuga ngo gospel y'u Burundi ntigihari ariko jewe jovuga hanti irahari kandi kuva kuri jewe muzabona yuko ihari. Tumira ndatumiye rero abantu bose bariko baradukurikira kuri Kimamara TV mu Burundi mbese no hanze bazashaka kuziba imbibi ruguru hose karibu cyane. Turabatumiye muri event idasanzwe ya The Voice Gospel Demonstration izobera mu Carama kuri 3 in 1. Ndabatumiye mwese vraiment nimuzosibe kuko hazahuzuye ubwiza budasanzwe. Reka tugushimire. Murakoze cyane. Merci. Ndabaramukije abantu bose ko dukurikirana. Nitwa Irambona Steve nkaba nsanzwe ndi umunyeshuri wa École Technique Vocale nkaba nsanzwe usengera mu Carama mu Carama kuri Eglise yitwa GLM Gospel Life Ministries. Nivyo nkaba nsanzwe umunyeshuri ndangije ivyigwa muri ETV École Technique Vocale. Inyuma rero yo kugera muri École Technique Vocale wahasanze gute ubu urinde bagage bengana gute? Jewe nkiza muri ETV novuga yuko hamaze kuba ihinduka ridasanzwe muri jewe kuko twiga byinshi bijanye n'umuziki bijanye n'ikiririmbyi bijanye n'ukuntu
uvyitwaramo mu gihe cyose uri imbere y'abantu cyangwa uriko uraririmba ukuntu uvyitwaramo mbega bigenda gute ibintu vyose bijanye n'ikiririmvyi vyose nabikomeye kuri technique vocale kuvuga ubu hariho ihinduka idasanzwe. Rero inyuma y'iryo hinduka inyuma y'ubwo bumenyi bwose uhakuye tukwitege kwiki umuziki wundi kwitege kwiki gospel kwitege kwiki igihugu n'isi yose muri rusange. Mbo icyo novuga banyitege ikintu kidasanzwe kuko nzobera umugisha abantu benshi nzoterera mu vyimviro mu muziki mu himbazamana mbere hazobikanguro idasanzwe mu Burundi no mu makungu ko tuvuga ngo tugiye TV n'ikanguro hose ndabona ko hari ikanguro idasanzwe rizoba bice kuri jewe. Mbo ndatumiye abantu bose bari kwadukurikirana ko hari igiteramo cimirije cyo kudusohora nubwo hari cyo kudusohora The Voice Gospel Demonstration izoba itariki 2 z'ukwezi kw'icumi izoba yera ha ku 3-in-1 uri ku mayira 2 udugimetera amajana 2 gusa mu Carama niho bizobera 15 top zo muhashitse. Reka tushimire. Yego namwe turabashimiye cyane. Tangura uramutse bariko baradukurikirana ugira kutwidondora ego. Shalom shalom, nitwa Edisamani Rambona, sengera muri The Light of Life Church, nkaba ndi umunyeshuri wa École Technique Vocale. Merci. Kuba umunyeshuri wa École Technique Vocale byakufashije iki wabigiyemo gute hama usanga bimeze gute ugezeyo? Je naragiye muri École Technique Vocale kuko numva ubwa mbere numva abahaciye babikora neza baririmba neza nanje camubwira umutima wo kumva yuko nogenda kwiga kuririmba, ariko rero je nagiye mfise umutima wo kwiga me mu nyuma casanga muri ETV ntibigisha ibintu byo kwiga gusa ahubwo bigisha ibintu byinshi cyane urukundo nico kintu ca mbere nahasanze. Nasanze vraiment ibintu byo kwigisha cyane atari byo bahagarara ko gose barigisha n'ijambo ry'Imana ukuntu umuntu ashobora gukurira mu gakiza n'ibintu nk'ivyo. Ego rero ibyo byose umaze kubibamwo warize urukundo uriga kuririmba gospel mu Burundi ku isi igihugu cy'u Burundi kikwitege kwikizo nakaye kunguka kezo hakuru ikintu nahakuye nuko uko nari imeze kera atari komeza ubu haba mu gakiza haba no mu bindi bikorwa ndibaza bazobona uko nari imeze kera siko ubu uyemeze. Donc hari ikintu ciyongereye ko tuvuze mu gakiza hari iciyongereye ko hari ibintu byinshi nagenda menya kandetse n'ivyo abantu bazoba bari hafi yanje bitege yuko hari impinduka mwe muyerazo dukoresha si muri evenement gusa mwe muyerazo dukoresha no mu bindi bihe biriko biraza. Ego nivyo gira kutumira ndatumiye wowe sakurikirana imbonesha kure ndatumira baririmbyi badukuriye ndabatumiye cyane abantu bose ama eglise yose ndayatumiye abantu muri mu mihingo itandukanye y'isi abari ruguru abari mu mahanga mwese ndabatumiye kandi namwe bwe ndabatumiye. Murakoze cyane. Murakoze nawe. Okay. Lamutse bariko baradukurikirana hama ucugira ko utwidondora tubandanye. Ndaramukije umuntu wese yahisemwe kudukurikirana mwaka kanya no mugisha kuri we. Ku mazina yanje nitwa Rukundo David Frank nkaba nsengera muri Église Methodiste Libre Paroisse Marambya. So ndi umunyeshuri wa École Technique Vocale ndangije ivyigwa kandi ishimiye cyane kwa ndangije ivyigwa ya kugira muri École Technique Vocale wasanze gute wahaje gute ivyigwa bisanze gute hama bunya urinde. So ukuntu nahaje muri École Technique Vocale ni ibintu by'igitangaza cyane kuko ETV umutima w'abariyo ufatana na mpwemu yera kuko kuza muri ETV siniyumviye ko utazanywe n'umuhamagara wa mpwemu yera uhavu nayishobora nanje ku mutima wanje na sisizwemwe na mpwemu yera n'ingabire yanshizemwo nico cyatumye nza muri ETV ukuntu nabisanzwe vraiment nasanze ari ibintu bidasanzwe n'abanyarukundo donc bafise ingabire nyinshi muri bo kandi ingabire ibanze muri bo isumba zose n'umutima w'urukundo bafise barakundana sana ya akunguko rero ubona igihugu kizohakura gospel muri rusange bon by'umwihariko n'isi yose muri rusange. Ikintu ngomba mbwira abakunzi bariko baradukurikirana École Technique Vocale inyungu iri kirazana mu gihugu cacu c'u Burundi nuko ije gufunya urugendo ku bantu baje gukura ivyigwa mu mahanga za Australia n'ahandi
bakabizana biriya abazungu biga hariya tuja kurondera twuriye amatike y'indege bakaba barabitwegereje bakabizana mu gihugu cyacu cy'u Burundi uyu munsi tuvyigira mu gihugu cyacu iyo ni inyungu ya mbere inyungu ya kabiri nuko Ecole Technique Vocale uyu mwaka edition y'umunani izanye ikintu bitwa edition y'ikanguro ni kuvuga ikanguro ntawe ridafata kandi ikanguro izanye nanje ndi mu baritanguye kuko iyi niyo edition ya mbere y'ikanguri habaye ari edition y'umunani n'abazohiga bose bazoza bene na kuri edition y'ikanguro ni kuvuga ko barazanye ikanguro mu gihugu bitaraboneka bitangure kuboneka agira kutumira ngira ntumire umuntu wese mu gikorwa citiriwe The Voice Gospel Demonstration gisanzwe gitegurwa n'iryo shuri nyene mu bisanzwe ico gikorwa donc ishuri riba riheze tuba duhejeje kwiga ibyo twize tuba tugiye kubipratika kugira ngo abantu bose amahanga abibone ndabatumira kuza muri iki kibanza citwa Clean One Ministry kiringa mu Carama hahepfo gatoya mu Carama aho bitwa ku mayira abiri umuntu azokumva kadafise intege zo kuza yagwaye ubundi nakumva yuko ari mu mahanga byo hava bimugora umutima we ntuvunike cyane novuga ngo umutima we ntuvunike cyane kuko iyi TV nyene tuko turayagirako izo bicisha online direct ni kuvuga ibizo biriko biraba byose wewe ni wakirika ko gusa nk'ubu gacufyonda subscribe ugafyonda jeme ugagirwa kugira partage ni kuvuga ko byose nivyashika ku uyo munsi uzoba mbere kubibona yeah thanks areka tugushimire yeah ndabashimiye namwe mwanyejeze safi abari ko baradukurikira mwese mwakoze kutugiza kanya muraba gaciro cyane twizere ko ibyo twakoze bashikiriza byabaryoheye icyo tubasaba ni cyakindi ni subscribe like gira commentaire munagira na page ibyo twakoze byose mu bihereza abandi kumbure ibyo ibitabaryoheye mu bishire muri commentaire ibyo mvuze ko duhindura navyo byose byandike tubibone kumbure ejo duhindure canke tugize cyo twongereko ari cyo twongerako byose turabisoma kandi ubutumwa bwanyu turabushikana no kuvuga ibyo mutubwiye byose turabibona murakoze cyane mwarahezagiwe